Ndabaye kaze mu gihano kidasanzwe c'amasengesho twama dukurikirana iminsi yose kuwa gatanu. Uno munsi twongeye kandi kuronka umutumire, reka ndamubahe abidondore. Ndabaramukije, nitwa Pasteur Landry Bukuru, nkaba nsanzwe nkorera ibikorwa by'Imana muri Église Vivante de Jésus-Christ de Rohero. Hama ntewe iteka ryo gusubira kuza gusangira namwe ijambo ry'Imana mu gihano c'amasengesho. Murakoze. Amen, amen, amen. Rero imbere yuko dufata umwanya wo kuganira kuri teme no munsi ivuga ngo gusenga bifasha iki mu mibereho ya misi yose. Imbere yuko duvuga kuri iyo teme, imbere yuko dufata n'umwanya wo gusenga uramvuye, nagoma tubanze tumusabe Pasteur Landry adufashe gusenga, tuja mu mutima wa kino kiganiro kandi twitegura no kumva amajambo ava ku Mana. Ego, kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, waravuze ngo aho babiri canke batatu bazokoranira mu izina ryanje zoba ndi hagati yamwe. Ndagushimiye kuri hagati yacu, ndagushimiye ko ugomba uvugane n'ubwoko bwawe. Ndasengeye umuntu wese ariko adukurikira rino jambo tugomba dushikirize riza n'impinduka mu buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Nkuko nako ndabivuga, gusenga bifasha iki mu mibereho ya misi yose. Tiko turavuga mu mibereho ya misi yose, tiko turavuga mu buzima busanzwe. Abantu benshi bazi yuko ugusenga kuzana cyangwa gufise inyungu mu buzima bwo mu mpwemo. Nivyo kurafise inyungu mu buzima bwiwe mu buryo bw'impwemo. Mugabo uno munsi nashaka tuvuge none ugusenga kuzana iki mu mibereho ya misi yose, mu buzima bufadika. Mbega iyo umuntu asenze ibintu birahinduka. Mbega iyo umuntu asenze ubuzima bwe burafata indi ntumbero. Mbega iyo umuntu asenze arabona by'ukuri ko amasengesho yo hari ico yakoze. Mbere ko tugira icyo tuganira abantu bandi dusome muri Matayo igice c'indwi umurongo w'indwi gushaka umurongo w'umunani. Bibiri bivuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Bibiri tugira yuko ngo dusabe tuzohabwa, tudodore tuzokugururirwa. Ngo umuntu yasavye arahabwa, umuntu yadodoye ngo arugururirwa. Rero nagomba mpe Pasteur Landry atubwire, mbega Pasteur Landry, iyo umuntu asenze mu buzima mu buzima bwa misi yose birashobora kugaragara, ashobora kubona ivyamwa y'ivyo yasengeye. Ego, nifashishije igitabo ca Yakobo 5:16 havuga ngo ugusaba k'umugororotsi canke la prière du juste kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cako. Vyumvikana ko gusenga ubwavyo birafise ikimazi. Birafise ikimazi kandi mu isi garagara. Nuko kenshi mu ishengero iyo twigisha gusenga abantu dukunda kubabwira ko bifasha impwemu yabo, bituma biyubaka mu mpwemu, ariko hamba b'impwemu no mu buzima bugaragara birazana ivyamwa. Birava mu mpwemu bikaja mu mubiri bikaboneka. Rero akarero notanga ni nk'ukuntu mu gitabo cyo kuva 17:12 havuga Mose yariko arasengera Yosuwa ari ku rugamba. Yosuwa ariko agwana n'abamaleki, agwana n'abansi. Hama Mose aduga ku musozi kumusengera, ngo arateba aranaruha ku buryo uri na Aroni bamufata amaboko kugira ngo ntaruhe. Bibiri gacivuga yuko igihe cyose Mose yamanika amaboko ari sinye yo gusenga ngo Yosuwa ku rugamba yacanesha. Byumvikana ko iyo ntsinzi ya Yosuwa ku rugamba ni intsinzi yari fizike yaboneka kandi yayikesheje amasengesho ya Mose ku musozi. Byumvikana ko rero iyo dusenga burya imiryango iratabagwa, igihugu kigatabagwa, tukaronka intsinzi mu buzima bwacu bwa misi yose. Amen, amen. Nagoma nakoraje yo umuntu avuga ati none iyo senze kumengo mariko mvuga mu kirere. Oya, hari ico buri kurakora musi y'impwemu kandi gishobora kuzana impinduka mu buryo bugaragara. Iyo Mose adasengera Yosuwa, Yosuwa ntiyari kunesha. Kuko biravuga ko Mose adendebukiwe akamanura amaboko, abansi baca batsinda. Mugango yadugije agasengera Yosuwa byasha bituma nesha. Amen, amen. Byumvikana ko rero intsinzi kenshi turonka mu buzima busanzwe tuyikesha amavi tuko turasenga. Amen, amen. Ico tumare bibivuga ngo ugusenga k'umugorotsi kugira ikimazi muri vyinshi. Amen, amen. Ona kuri uwo murongo nyara kuravuga kuntu Mose yagiye gusenga, nagomba mvuge ku bintu bibiri. Wavuze yuko Mose yaduze gusenga, hama Yosuwa aranesha intambara. Rero nagomba ndabifatanye n'ubuzima busanzwe. Hari igihe umuntu aba yibaza yuko
ngo nakoze hama ndaronka umwimbu kubera ko nakoze. Mugabo inagoma ntaho ngira umuntu akaradukirana no munsi ibintu byose uri kurakora, nimba uri umudandaza, nimba ukora hano mu biro, ivyo uri kurakora vyose biherekezesha amasengesho, kuko nimba Yosuwa yarashobora gutsinda intambara iyo yishimira ukugwana kw'inkomezi ziwe, ubuhizi bwiwe, kumbure ntiyari gutsinda. Nagomba mpimiriza umuntu akaradukirana no munsi yuko nivyo uri kurakora, muga ugukora kwawe gushimikize Imana, gushimikize amasengesho. Nimba vyarashobotse yuko Yosuwa atsinda intambara, nuko hari umuntu inyuma yiwe ariko aramuduza amasengesho. Reka ibikorwa vyawe uri kurangura no munsi ubidugisha amasengesho, reka ibikorwa vyawe no munsi ubidugishe ukurondera Imana. Nagomba dusome muri Luka igice ca 18 kora ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 8. Shaka twasoma gose, mugabo nagomba tuvuge kuri inkuru y'umugore. Bibiri tubwira ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Bibiri tubwira yuko hariho umugore w'umupfakazi ngo rero yari yarenganijwe, uko kurenganwa kwiwe nivyo yaragiye ku mucamanza. Bibiri kiravuga umucamanza ishaka kwerekana ugusenga umuntu atarekuye, yuko ugusenga gushobora gutuma wishugwa. Uno mugore bitubwira yuko bitubwira ko ngo yagiye kuri uwo mucamanza ngo agabitanya, ngo agenda kenshi gashoboka, aragenda arasubirayo. Hama Bibiri tubwira yuko kora kurondera Imana, kora kurondera inyishu, kora kuguma jayo, arateba araronka inyishu mu buryo bufadika. Nagomba mbwira umuntu akaradukurikirana no munsi, ushobora kuba umaze igihe kurasenga, hari ibintu kurasenga utari kurabona, mugabo ici Imana ishaka yo kusenga gushika ubonye inyishu. Bibiri tubwira yuko ngo Yesu ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Rero hari igihe usenga nturonka inyishu, mugabo Bibiri tubwira yuko ukwiye kugumizako. Mbere ugiye gusoma ku murongo wa 8 birivuga ngo ndababwira yuko izorubakira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mw'isi. Bibiri irafata gusenga n'ukwizera ikagufatanya. Bisigura yuko igihe usenga hamuka ukadendebukirwa, mu yandi majambo ubutakaje ukwizera. Mu yandi majambo umuntu asenga yategeza kugumizako gushika yishuwe, nivyo bigaragaza umuntu yizera. Pastor no bivuze ku ikiwe y'amajambo yo muri Luka 18 gura ku murongo wa 8. Uwo mugore dukwe kumigira ko ikintu cyo gushishikara. Kandi yarazi ico akeneye. Rega riga abantu basenga batazi ico bakeneye. Muga gusenga irifo kuviza ikintu kimwe ubukeneye. Hama ico kintu ukamera nk'inkoko. Je afete ndakunda kwigira ku nkoko. Inkoko ijya ibundikira ntishobora kuva ku muswi wayo kuriga ijyayo umuswi utavuyemo. Amen, amen, kandi bifata iminsi. Mugabo iguma ibundikiriye, iguma iri kuri iryo rigi gushika rivuyemo ikintu. Rero gusenga nako nyene hari igihe bidusaba ko ugumiza ko gushika ico uri kurasengera ukibona. Amen, amen. Nagomba mvuge kandi yuko gusenga muri iteme nyene yuko gusenga kuzana inyishu mu buryo bufatika. Nabo nababwire ko gusenga kugurura imyango. Amen. Hari imyango mu buzima bwacu bayugaye. Imyango y'akazi, imyango yo gusaba visa, ugasanga umengo nturi kuraronka inyishu. Birugaye, birazitiriye. Mugabo gusenga kurashobora gutuma iyo myango yugaye yuguruka. Akarorero ni muri Acte des Apôtres vyakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 5 aho Petero ari mwibohero. Bibiri ivuga ngo bene data baca baramusengera. Bamusengera bakobeje. Niko Bibiri ivuga muri Yakobo 12 umurongo wa 5. Ngo nuko Petero arindirwa mwibohero. Ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Uko gusenga kwabo bantu rero kwarazanye impinduka mu buzima bufadika. Kuko ngo umumarayika yaciye amanuka. Asanga Petero mwibohero aramukurayo. Nuvuga ngo hari abacu baboshwe. Hamwe twofukama tugasenga imyango yo kuguruka bagasohoka. Amen, amen. Rero gusenga ntimubone gusa ko ari ikintu kigarukira munsi y'impemu. Kirazana meme defruit n'ivyamwa mu buryo buboneka. Petero gusohoka ko mu bohero kwiwe yagukesheje amasengesho ya bene data bari ko bamusengera bakobeje.
byumvikana ko nawe uri kurankurikira ushobora uba ufise uwiwawe ari mu butungane byanse ko asohoka dosiye witumvikana ariko wowe wamusengera imyango ikuguruka ukumva baramwambitse izera arasohotse. Rero nico gituma bagomba bankohaje ko gusenga mukwe kugira priorité kuko kurazana ivyama mu buryo bufatika. Ushobora kuba utari kurabibona uri kurasenga mugabo ukabona nta mpinduka ikiraba mugabo ubona agomba mimiriza umuntu ariko arasenga senga makubona impinduka ije. Amen. Kuko Bibiri tubwira ngo tugiresha ivyo tubonesha amazi tuguneshwa no kwizera. Reka ukwizera ko kubona ico kintu usengeye kiba bigutume uramiriza mu gusenga. Bigutume utarekura kubera ko nubwo utari kurabibona hajya biriko birakoreka. Nubwo utari kurabona inyishu y'ico kintu kurasengera ibahaje Imana ikirakora. Naho uri wibaza ko Imana iri mu gacerere Imana ikirakora. Rero naguma mbwira umuntu ariko aradukurikirana gumizako senga nturekure mpaka ubibone bigaragara mpaka ubibone byambaye mu mubiri. Amina. Haleluya. Amen amen amen. Biravuga neza ngo igicu cuzuye imvura ngo imvura icigwa. Amen. Bisigura ko iyo uri kurasenga uba uri kurastoka uba uri kuraduza cya gicu umunsi cuzuye imvura rero kubwo amasengesho yawe. Amen amen. Uzobona imvura yo mu gishimano. Amen amen amen. Nagwa nabwe ko kandi gusenga kuratuma umuntu akira mu buryo buri fizike agakira ingwara. Muri Yakobo 5:15 bavuga ngo kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umugwayi. Amen amen. Ngo umwami azomuvyura naho azoba yasanzwe yakoze ibyaha duca biharigwa. Aha bavuze ngo gusenga gufatanye no kwizera kwasha gukiza indwara. Bibiliya kandi yanavuga yuko bishitse mu ishengero akaba ari umuntu agwaye ngo akwiye kurondera abakuru b'ishengero bakamurambika kwiganza bakamusengera bakamusiga amavuta ya elayo akabona gukira. Byumvikana ko rero gusenga kwasha no gukora ku mibiri yacu mu gihe ufise ingwara kanaka kanseri, diabete, tumeur abaganga bakaba barananiwe kuyikiza bivanye no gusenga kwawe birashobora gutuma uwo mugwayi akira. Niko byavuze mugabo condition gusenga gufatanije no kwizera. Amen. Donc ivyo bintu rero bikombinye birazana rero impinduka mu magara yacu umuntu agakira bakarondera ya examen timere yagiye yara disparesheje kubera iki kubera habaye gusenga. Ico bituma nabona babire yuko gusenga tuko turifokaliza ko umenya yuko gushobora kurengera gusa mu buryo bw'impemu kugatusha imibiri yacu kugatusha ama finance yacu kugatusha imiryango yacu kugatusha amadomene yose yo mu buzima. Ahandi naho nagomba ndabereke nuko ugusenga kuratanga uruvyaro. Amen amen amen. Muri Samuel wa mbere gice cya 2 umurongo wa mbere bavuga ngo maze Hana arasenga. Hana yari ngumbakazi. Haraciye kinini atabana afise. Mugabe bivuga ngo acaja mu rushengero arasenga. Ku buryo umuherezi era mugira ko amakenga ati kweri kuri kuravuga buke ubobeze minwa. Ati ndiko ndasuka amajojo imbere y'Imana. Umuherezi aramubwira ati genda Imana igukore ico yisabye. Bivanye n'amasengesho ya Hana rero yaciye abyara umwana w'igitangaza yitwa Samuel. Amen amen. Uyu munsi ya Samuel cabaye icamwa c'amasengesho ya nyina. Amen. Ngoma mbwire wowe rero uri kurateba kuronka uruvyaro. Umva nakubwire amavi yawe arashaka kukuronsa uruvyaro. Amen amen. Amasengesho ashaka gutuma uronka uruvyaro. Narigeze gusoma inkuru kuri Google bariko baravuga kuri John Wesley. Bavuga ngo umwamikazi wa Angleterre yavuze ati amasengesho ya John Wesley ndayatinya kuruta misire z'abasirikare bo muri Angleterre. Amen amen. Byumvikana ko umwami yarabona amasengesho ya John Wesley ikimazi yarafise ku gihugu. Amen amen. Namwe nababwire ko gusenga kwacu Bibiri ivuga ngo ibigwanisha byacu sivyo mu buryo bw'umuntu ariko bifise ngo ubushobozi imbere y'Imana bwo gushingura karimbi n'ivyishize hejuru kugwanya izina ry'Imana. Amen amen. So hari amasengesho bita amasengesho ya kirimbuzi aho ushobora gushingura ama forteresse. Bible y'ikirundi ivuga ngo nuburimbi. Uburimbi rero ni burya bw'umunyare burya burasanzwe. Mugabo y'igifaransa ivuga ngo dushobora gushingura les forteresses. Forteresse wasanga ari ikintu kimeze nk'uruhome amafarasa agendera ko hejuru caba gifise epesere nini. Mugabo birika kivuga ngo amasengesho y'umugororotsi ashobora kurandura ubwo burimbi bw'amaforteresse. Hari amaforteresse rero ari mu miryango yacu. Hari ibintu by'ibisika bibuza imiryango yacu gutera imbere. Mugabo amavi yacu arashaka kubisenyura. Amen amen amen. Rero gusenga murumva ko gufise inyungu nini mu mibereho yacu ya misi yose. Uri kuravuga aho hantu nyene kuri Samuel wa mbere, uri kuravuga kuri Samuel. Naguma dusome muri Samuel wa mbere gice
ca mbere umurongo wa 20 havuga ngo igihe kiragera Hana asama inda avyara umwana w'umuhungu amwita Samweli kuko yavuga ati aha niho nshaka ko batahura abantu kuko yavuga ati namusavye uhoraho namusavye uhoraho yarasavye Imana hama Imana iramwishura. Rero naguma mbwira umuntu akaradukirana no munsi ntacu ushobora gusaba Imana ntikiguhe. Iyo usavye Imana wize nkuko ariko urabivuga Imana irishura. Uteza gushira ku mutima wawe yuko usenga Imana yumva, usenga Imana yishura, usenga Imana itameze nk'abantu ariko ari Imana ishobora kumva amasengesho yiwawe. Nakunze ahantu ndiko ndahasoma avuga ngo nasavye uhoraho ngo Imana yampaye Imana kubera ko nayisavye. Amen. Rero wowe uri kurankira no munsi ushobora kuba ata mwana ufise musaba Imana hama umusavye nkuko ariko urabivuga ubishire mu kwizera hama uramirize mu kubisaba ugumize ko nkuko Ana yabigize. Abantu bashaka kuzovuga ngo waborewe, abantu bashaka kuzovuga ngo wacanganikiwe. Mugabo reka kwizera kwawe uduze ukwizera kwawe ugire nk'umusozi uduze kuburya Imana idashobora kuresista kukwishura. Abantu benshi nibishurwa amasengesho yabo kubera ko baradende bukigwa. Senga gushika Imana yishure, senga gushika ijuru rimanuke, senga gushika ijuru ryuguruke, senga gushika Imana ivuge ngo sishobora kwirengagiza akaborogo kawe. Ijambo ry'Imana tubwira yuko muri kuva igice cya 3 bitubwira yuko ngo abanyisirayeli ngo Imana ngo yumvise akaborogo kabo bariko bararira ngo Mana dukure mu buja. Rero Imana irashobora kumva akaborogo kawe. Senga gushika Imana yishure, senga gushika Imana igukoreko, senga gushika Imana ivuge ngo uyu muntu usinye kumuyanganira. Dusome muri ngoma ya 2 umurongo igice 7 ura ku murongo wa 2 bitubwira yuko ngo Salomo ugiye gusoma igice cya 6 bitubwira ko Salomo ariko arabwira Imana muri ingoro uzugenderera abantu, muri ingoro abantu bagusenga uzubumvire. Hama biritubwira ngo igice 7 rero isengesho ryaba igice cya 6 ingoma ya 2 igice cya 6 igice 7 umurongo wa 1 n'uwa 2 birivuga ngo nuko Salomo arangije gusenga umuriro utibuka uvuye mu ijuru utongora ibimazi byo guturigwa n'ibindi bimazi. Ubwiza bw'uhoraho bwuzura iyo ngoro. Abaherezi ntibaba bagishobora kwinjira muri iyo ngoro kuko ubwiza bw'uhoraho buyuzuye. Salomo yasabye Imana ngo Imana igenderere ingoro ngo abantu basenza aho hantu ngo Imana ibishure. Hama kubwo gusenga Imana ntiyamwishura mu buryo bw'imwemu, Imana icimwishura mu buryo bugaragara. Nagomba mbwira umuntu akarankurikira no munsi cyangwa umuntu akarakurikira kino kiganiro dusenga Imana yishura mu buryo bufadika, mu buryo irashobora kukwishura kandi ukamenya ko yakwishuye. Rero ntudende bukigo, rero ntubivemwo, rero shira umutima ku Mana kandi ushira umutima kuri ico kintu kurasaba Imana. Wizere ko Imana dusenga ari Imana yishura mu buzima bwacu bwa misi yose. Haleluya. Hariyo ikindi kintu je kindyohera. Sinazi ko gusenga kugurura ijuru. Ugusenga kugurura ijuru kugakingura ijuru. Usomye muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 17 hava ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Ngo yongera gusaba ijuru ricaririkura imvura ku isi, isi imeza indimiro zayo. Byumvikana ko rero gusenga kurakingura ijuru. Hari ibintu twa dukeneye ko Imana irekura. Mugo ugasanga abami b'ubuperesi bariko barabizibira. Nkuko byabaye mu gihe ca Danieli ngo yarasenze Imana iramwumva mugabo inyishira teba bivanye n'umwami w'ubuperesi yari yazibiye n'amadayimoni. Nico gituma mwene data iyo ubonye inyishu itevye hari igihe biva ku madayimoni. Mugabo kupersevera kwa Danieli na Eliya byaratumye ijuru rikinguka. Umunsi Imana ikingura ijuru imvura yacimanuka. Nagomba kwira ngo nawe rero ukaba ukeneye ko ijuru ryuguruka hejuru ubuzima bwawe ja ku mavi senga gushika Imana irekuye isezerano ryayo kuri wewe. Amen, amen. Ntubivemwo. Ubonye bitevye nico gihe cyo gushishikara. Amen. Bibiliya iravuga ko Yesu Kristo ari Getsemane
gukora rushiriza kubabara uriko rushiriza gusenga umva gusenga bikwiye kuba perseverance hakwiye gushamwo akariro ukavuga ati sinemera ko umubiri wanje umbwira ngo ndabivemo reka nshishikare gushika mbonye ico sengeye ndakironse. Amen, amen, amen. Hama gusenga uzobona kugurura ijuru ku buzima bwawe ibintu vyikore imyango yuguruke aho utaruzi ko wogira access uhaccede kubera gusenga kwawe. Amen. Nje tumaye gusenga bihe priorite bihe ikibanza kidasanzwe kuko birugurura imyango. Abandi niba bashobora gushiramo force bakaja gusaba akazi bikanka bagatanga ibiturire bikanka wowe bivanye no gusenga kwawe urashobora guhamagagwa mu buryo bw'igitangaza ibintu bikoroha ibyafashe imyaka abantu kugira ngo babishikeko ukabishikako mu kanyisasi kubera amasengesho. Amen, amen, amen. Imbere yuko dufata umwanya gusenga ngo mvuge ku muntu je yama nkora ku imisi yose umuntu yitwa Daniel. Daniel bibiri tubwira yuko baramwagiriza ibintu hama haragira igihe baramufata bamuta mu gobo rw'intambwe. Intambwe ntizamuriye igituma zitamuriye ni kubera ko hari igicu cyari kuri we birivuga ngo uwa mubwiwe kubwisumba azo wambwitucu cisumba byose wimenyereje kuba mu bwiza bw'Imana n'igihe abantu bokubeshera n'igihe abantu boguta mu ibohero n'igihe abantu boguta Imana ntizoguta. Rero nagomba mbwira umuntu akarangurira no munsi nimba bikunanira gusenga igana basi ibyabona dufise muri Bibiliya igana ba Daniel igana umwami wacu Yesu Kristo igana ba Pawulo hama ubigira ubuzima bw'iwawe hama icyo usengeye ndakubwiye ko uzokibona ndakubwiye ko uzobona Imana ikwishura. Rero nagomba dufate umwanya gusenga pastor nagomba dufate umwanya wo gusenga usengera abantu bariko barasengera Imana batariko babona Imana batariko babona vyishura ubasengera Imana iba inkomezi ubasengera Imana ibacira inzira nimba Imana dusenga ishobora guca inzira nuko iyo Mana nyene ishobora kubacira inzira mu bibazo barimo ndagomba dufashe gusenga amana ndaza gufasha gusengera abandi bantu turangiza mu gusenga aje akarongo nagomba ndabasomere ko muri Matayo 26 mu 41 havuga ngo nimube maso musenge nimuje mu mosha mabi. Gusenga birafasha kutagwa mu mosha mabi. Rero nagomba dufashanye gusenga urashaka kuba uri umuntu muri iyi minsi gusenga utakivyumvamo akariro ko gusenga kazimye ariko birivuga ngo umuriro ku gicaniro ntuze bigera uzima. Amen, amen. Zigama igicaniro cawe kugira ngo umuriro ntuzime. Rero nagomba gusengere wewe wumva umengo igicaniro kiko kirazima usubire uvyure rwa rukundo rwa mbere muri wewe usubire usenge kandi birivuga ngo dusenge ubudahumeka. Data mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye umuntu wese akora dukurikira byashitse akadendebukirwa amasengesho bivanye nuko ivyo yasengeye byatevye canke umubiri ukamuremera itiro rikamuremera igihe cyose afashe ingingo yo gusenga bikanka ndamusengeye ngo mwami umuha inkomezi. Bibiri ivuga ngo ni wowe uha inkomezi abadendebukiwe. Ndasengeye bariko baradendebukirwa amasengesho bumva umengo vyaratevye bumva umengo bobireka bumva umengo bivamwo bibiva ngo ntituri mu biyonjoro bakabivamwo weko turi mu bashishikara. Ndasengeye mwami abafise amavi aregarega asubira komere ya myanya ya kera yo kuzinduka yo gusenga yo gusenga mu bucagucago uwo mutima usubira ubafate mu izina rya Yesu. Yesu atubera icitegererezo ngo ku mugoroba ngo yarara ku musozi asenga ndasende ngo uwo muco natwe mwami utwandukire mu izina rya Yesu Kristo. Iki gihe sigiye cyo kuryama bivuga ngo ikangure wowe usinziriye Kristo arakumurikira. Ndasenge umuntu ari mu itiro ry'imhemu umuntu asigaye adibama akaryama umuntu atagisenga atacisonzesha. Yesu yavuze ngo ari imhemu mbizi kugwamo no gusenga no kwisonzesha. Ndasende ngo mwami abakristo bariko barava mu gusenga usubira ubaha inkomezi basubire bumva umuriro bakamwo igihe cyose baryamye reveye ntibayumve ubakangure mu ijoro mu bucagucagu bamere nka Dawidi yavuze ngo nzokwama ntangurana n'inyoni zo mu gatondo kugira ngo namamaze ishimwe ryawe. Ndasende ngo mwami itiro ntiswe kuremera abashaka gusenga utuhe mwami gushibama utugira aba sentinelle utugire mwami abashibama yo kuja ku munara kugira ngo tumvirize ico ari buvuge. Mwami Yesu urakoze cyane ku mutima wa intercession ku mutima wo kwinginga uriko urashira mu bari kwaradukurikira mwami. Ndasende kandi ngo uzosenga wese yizeye ivyasengeye azobibone mu buryo bugaragara mu izina rya Yesu Kristo senze. Amen, 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 amen. Nagomba dufate umwanya dusengera abantu bafite ibibazo abagwaye canke batariko barabona inzira. Nagomba wizere ko Imana ishobora guca inzira atari inzira. Hama nimba ugwaye ufata ugwaye nimba ufise ikibazo ushire ku mutwe hama wizere ko ari Imana yishura mu buryo bufadika. Twabivuze ko ari Imana yishura mu buryo bufadika uvyizere
data mwiza ndakwesa abantu bariko barankurikirana mwami, ndasengeye mwami umuntu ariko arankurikirana mwami atariko arabona inzira mwami, asenga mwami ngo aronke akazi atariko arabona ingene bigenda data, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo papa, akubone nk'Imana icinzira mwami, akubone mwami nk'Imana imuronsa akazi, akubone nk'Imana mwami mwishurira amadeni, akubone mwami nk'Imana mwami igaragara mu bifadika mwami. Mwami ndasengeye umuntu wese mwami afise ikintu ariko aragusaba data mwami, peut-être bimaze igihe kinini mwami atabona inyishu mwami, ndasenze data mwiza umuramirize mwami mu masengesho mwami, umushoboze mwami kubona mwami ivyo yasengeye mwami. Urakoze data mwiza gukora mugenderera mwami, ndagushimiye mwami kuba mwami uri kuragendera mwami, mwami ku muntu ata mwana yarafise mwami amaze igihe kinini asenga mwami ngo umuhe umwana mwami, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo data umuronse umwana mwami, tugisenga buno mwami umugenderere mwami aronke umwana mwami. Urakoze data mwiza data, ndasengeye n'abantu bariko baradukurikirana mwami bafise ingwara mwami, naco bitwaye ingwara bagwaye n'igihe bimaze mwami, naco bitwaye mwami ivyo abaganga bambandikiye mwami, two twizera yuko mwami ibidashobokera abana b'abantu bishobokera wowe mwami. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo uno muntu wese ariko aradukurikirana mwami ahafashe ahakoze mwami, reka ku kiganza cyawe kimukoreko, reka mwami gukira kwawe kumugereko mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rivuga ngo imishago twakiza ingwara data, ndagushimiye data mwiza kuri kuragendera ubwoko bwawe mwami abicaye ku masheze horante mwami. Urakoze mwami kuko urabakurako, urakoze data mwiza abagwaye imigongo, abagwaye munda, ababara umutwe, abagwaye ivyimba mu mutwe mwami, abagwaye ma hepatite mwami, abagwaye ma diabete mwami. Urakoze mu data mwiza kuko urabagenderera mwami mu izina rya Yesu Kristo data. Urakoze data mwiza ko tugiye kumva inaye kuri Imana ikiza, kuri Imana ibohora, kuri Imana icinzira, tubisenze tuvyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Ndize kuno mwanya w'amasengesho, uno mwanya w'ijambo ry'Imana wakubereye umwanya w'ikimazi, kandi ndizeye yuko ugiye kutwandikira udushingira inahe kuvy'Imana iriko irakora. Amaze kumva intahe z'abantu benshi batwandikira batubwira ko Imana ari Imana yacu, ari Imana ikora, Imana dusenga ari Imana yishura amasengesho. Nimba uri mu bo Imana iriko irishura biciye muri kino kiganiro, utwandikire message, udutelefone ukaba ushaka gusengerwa, utandike kuri izo nimero zacu munsi, utwandike cyangwa udutelefone. Turizera yuko Imana dusenga ari Imana yishura amasengesho. Nawe utare mu kiganiro nk'aya mango, Imana ibane namwe.